Épisode igira gatandatu zigize ama episode 70 zivuga kuri développement personnel. Ni zimwe mu episode nashoboye kuba ntegura ku bwawe amemta ku bwanje parce que sishobora kukubwira ibintu bidashoboye kumotiva jewe ubwanje. Rero uno munsi I have a good subject, a big subject. Imwe mu ma subject ku bwanje novuga yuko arizo ziri nka clé principale zituma transforma ubuzima bwacu. Ni nk'urufunguzo principal zituma tuba ivyo dushaka kubacho. Ku bwanje ni imwe mu masuje tuza kwigira hamwe iduha igicapo na orientation ku buzima bwacu. Mais before yo kwinjira muri iyo suje, reka mfate kwanza umwanya nshimire umuntu wese ahora komanta agashiraho na je n'abandanya bagira s'abonner. Ça me touche beaucoup, surtout abantu bose barabafata ama link bakayarungikira inshuti zabo. C'est très important kuri abo bantu mukora bikorera meme no kubwanje birantera intege. Sije rero uno munsi shaka kuvugana na wewe ku kintu cha koma cyanye est-ce uramaze gufixa des objectifs z'ubuzima bwawe, parce que ni kimwe mu kintu gikomeye cyane. Abantu benshi tubayeho ubuzima tutifuza kubamwo, benshi muri twe tubayeho mu bukene tutari sanse kubamwo, benshi muri twe tubayeho dukora ubuzi butandukanye hirya no hino atari bwo buzi twifuza gukora, kubera ko tuze dufata umwanya wo gushobora gufixa des objectifs. Benshi muri twe dutangura umwaka wa umwaka mushasha everyday turi motive, turi determine, tumva yuko muri uwo mwaka tugiye gukora ibikomeye, tugiye gukora ibidasanzwe, tugiye kuba abantu badasanzwe, mais bikarangira ataki na kimwe dushitseko, ahubwo bikarangira turi faible, twiganyira, dufise imyidogo idasanzwe. Ibyo byose impamvu si yindi, suko tutabishoboye, suko bitokunda, ahubwo nuko tutigeze dufata umwanya ukwiye wo gushobora gufisa ama objectif principal novuga yuko dushaka kubamwo muri uwo mwaka cyangwa dushaka gushitsa ku buzima bwacu. Rero uno munsi niyo mpamvu ndi hano kugira nshoboye kukwibutsa no kugukebura gushobora guhagarara kubwo buzima bwawe no kubwo buzima bw'igihugu, kubwo buzima bw'umuryango wawe, kubwo buzima bw'urushengero rusengeramwo, mu gushobora guhagarara gufixa ama objectif ari clair, ari spécifique, même des objectifs global, parce que nivyo bintu nyamukuru bigize umuntu. Ku buryo my mentor na Himana Dedo nashoboye kubavuga ngo umuntu adafise objectif ku buzima bwiwe asanga wa muntu azinduka mu gatondo agakaraba neza agasohoka akagenda atazi yagiye. C'est très dommage. Uno munsi si wowe ushuru kuravyuka wisiga ugenda cyangwa ukaraba ugenda muri vile gukora akazi gatandukanye hirya no hino kubera amafaranga naho utaniye n'uwo muntu, parce que l'argent c'est pas un objectif principal. L'argent ni nka effet y'inyifato cyangwa y'ivyiyumviro cyangwa y'igikorwa washoboye kubukora. Bivuga yuko when you stand very well kuri objectif yawe nta nkeka amafaranga araza, mais mu gihe ushobora gutwarwa n'amahera ugatangura gukora ubuzi butandukanye kubera gusura nk'amafaranga ariyo wageze objectif principal, un jour ako kazi gashobora kuzokwirukana, kazi gashobora kuzohera. Mais comme ata objectif wigeze ufixa mu gihe uriko urakora meme ako kazi, so butakaje intumbero ku buzima bwawe. Niba abandi dusanga basubiye mu hira batazi ibyo bagiye gukora, parce que bamaze umwaka ibiri baja gukora ubuzi sans objectif. Rero uno munsi ndi hano kugira ndakwibutsa à quel point gushobora guhagarara gufixa objectif ku buzima bwawe ni vyiza kuri wewe no ku muryango wawe no ku buzima bwawe bwa kazoza. You must fix ama objectif yawe ushaka gushikako. Ni itegeko kuri wewe si tu veux transformer ta vie, si tu veux changer ta vie. Ni ngombwa ushobore gufata urupapuro canke carnet
fata ikaramu wandike, ntugire ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose ngo iki sinogishikako. No, peu importe abantu bo guca intege, peu importe abantu kuto gutahura, me andika ama objectif yawe ushaka gushikako, bizogufasha ku buzima bwawe bw'ejo. Listen to me, je muri 2024 mwaka watanguye kujya turabakristo twese, umuntu wese abafise ingene yahaye igicapo mwaka wiwe, twe tuyita umwaka w'ubutunzi. Turandikamo ama objectif dushaka gushikako. Objectif ya mbere yari kuvuga ati twe dushaka kwimuka mu kibanza twari turimo, kubera ko cyari ikibanza gitoya, dushaka kwagura tuje mu kibanza kinini. Turandika ama objectif, dushaka kuzoba dufise studio ifise kamera zimeze uku, ama light ameze uku, ibi n'ibi bitandukanye. Dushaka kuzoba dufise abantu badufasha gukora ibikorwa runaka muri atelier ya serigraphie, uzoba dufashije mu gufotora n'abazodufasha mu ba designer. Bitugana turavyandika. And uno musi ndikunda kuvugana na wewe, ivyo bintu byose nagenda andika, twagiye turandika, turashoboye kubishikako. Me iyumvire turi gutangura umwaka gusa tuvuga ati ni umwaka wishimye, ende tukaca tubaho uko nguko tu mu mwaka wo gushima, bigaca bigenda uko ikintu kimwe turi gushikako. Rero objectif zigufasha kugira orientation ku buzima bwawe, kuko tubwiye pempo ivyo malgré ivyo twakora byose twakora tuyumvira kuri ibyo twagiye turibwira. Bien sûr ari ama objectif uzokwiha muri uyo mwaka canke mu indi myaka iri imbere tuzoshobora gushika ko directement, ntandi uvuga ati ngo mu myaka 5 ushaka kuzo ameze uko. No, ari igihe bitazobaho, myo gasanga bije gushika mu myaka 6, mu myaka 7, mu myaka 10, kubera ko urafise iyo uvuga ati shema. Kugira objectif ku buzima ngo guca inzira ikuyobora, uvuga ati je ndiko njaha parce que nshaka gushika, ndafise icyo nshaka gushika ko muri uyu mwaka umwe, mu myaka ibishaka kuzoba ndi hano, mu myaka 3 nshaka kuzoba ndi hano, mu myaka nshaka kuzoba ndi ngaha, kubera ko mfise iyerekwa yo kushaka kuzoba umuntu ameze uko. Jewe ubwanje gushobora kuvuga ati ndihaye objectif kugira ashobore gutangura kuri izi video cyangwa ngira umwete wo gushaka gukora video imwe ku munsi mu isi yose, niko nashoboye kuvuga ati okay, shaka kurangiza umwaka afise video 70. Nashoboye kuba nkora kubw'iterambere ry'abandi, nashoboye kuba nkora mvuga ku matemoignage y'ibyambaye ko ku buzima bwanje, ivyo numvise ahandi, ivyo nasomye, ivyo nashoboye gushira en pratique biragahindura ubuzima bwanje. Ivyo byose byashoboye gutuma uno munsi ndi uwo ndiwe. Ndizera yuko nawe ubwawe urafise ubuzima wifuza kubamo. Alors icara wandike, c'est ta vie, ntugire ubwoba, andika. Ni challenge dasanzwe kwiha objectif 70, kwiha objectif gushaka gukora video 70 muri 45 jours, n'imiburiburi ni nka video 2 cyangwa 3 ku munsi. Meni binteye ubwoba, ndi ready kubikora kubera ko ndagukunda, kubera ko ndagukunda, shaka ko nawe utangura umwaka ufise icyo ushaka gushikako, kubera ko nkunda, shaka ko nawe we uhindura ubuzima bwawe, kubera ko shaka ko twese dutangurana umwaka tufise new mindset, new état d'esprit, shaka kudufasha go transform ubuzima bwacu, shaka kudufasha gutera intambwe ku buzima bwacu, shaka kudufasha kugira icyo dukoze ku buzima bwacu n'ubw'abandi. That's why nashoboye kwa ni objectif. Rero pourquoi pas wewe udashaka kwiha objectif? Pourquoi pas utari kurikira uvuga ati moi je veux ça et ça, na objectif nto yibaho. Nimba wifuza kurangiza uyu mwaka umaze kumenya igifaransa, c'est mieux, c'est l'objectif. Sinzi ivyo urukuracyamo, sinzi ivyo wiyumvira, sinzi ivyo wibaza, sinzi ivyo bibwira ko udashoboye. Me nyemera ndakubwire yuko ivyo wibwira yuko vyose kudashoboye nuko bishoboye, urabishoboye. Ntureke umuntu numwe akubwire ko iki kintu ko atacushoboye, urabishoboye. Nimba je uno munsi nshoboye kwicara nkakubwira, nawe nuko ushoboye kwicara gukora icyo wibwira ko udashoboye gukora.
c'était mon objectif principal. Gushora video zishobora kwinspira abandi, gukora ama video ashobora kugira icyo aterereye ku buzima bw'abandi, gukora ama video ashobora gutera intege umuntu ariko aracika intege mu rugendo rw'ubuzima bwiwe. Et aujourd'hui ndiko ndabibamo. Moi j'ai confiance en toi. Ndakwizeye ko ushoboye gushitsa objectif yariyo yose, mais ntushobora gushitsa objectif yariyo yose mu gihe udashoboye gufata ikaramu hamwe na kane ushoboye kuyandika. Write it down. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Habakuki gufata ivyo weretswe ushoboye kuvyandika ahantu. Men, ikintu cerekana yuko wizera cyangwa ufise confiance ku buzima bwawe ni ugushobora kwandika ahantu ivyo ubonye, ivyo wibwiye, ivyo wizera, ivyo ubona yuko wifuza gukora. Andika ahantu, impera n'imeruka uzobishikako. Rero ndabizi turi mu myaka novuga yuko umuntu wese yifuza gutera imbere, umuntu wese yifuza kugira icyo akoze. Twese tuhora dutangura umwaka dushushe, mwe tukawurangiza twacise intege. Ndabizi bamwe muri twebwe bitewe n'ingene ibintu vyagiye birahindagurika mu gihugu cy'u Burundi, we are afraid ku buzima bwacu bw'ejo. But listen to me, niwamara kwicara ukandika objectif zawe, ntuzandike uraba ku ma situation uri kuracamo, ahubwo zandike uraba ku bintu bifuza gushikako. C'est comme ça kuzoshobora gutransforma ubuzima bwawe, parce que ico ubayemo uno munsi nikidefinisa ico uri wewe. Uno munsi urashobora kuba uri we uno munsi, mais quand tu prends la décision yo kuba uwundi muntu, c'est possible ko uyo muntu womuba. Cyenda vyizeye neza yuko uko umunsi ugenda nuko ngenda ntera imbere mu vyo nkora byose, mu vyo ndimwo byose, biduga bimanuka nuko bimeze. Pourquoi wewe ushobora gucika intege hakiri kare mu gihe ufise ubushobozi Imana yashize muri wewe? Mais icyo ubuze tu nukubura umwanya wo kwifatira, umwanya wo kwiyumvira ku buzima bwawe. Fata umwanya wiyumvire ku buzima bwawe, andika ivyo ushaka gushikako, ntugire ubwoba. Andika, write it down. Ntugire ubwoba, ntucike intege. Hari ivyo wanditse bitakunze muri uwo mwaka, ntibiguce intege. Andika kandi avec conviction ko uzobikora, ende ubihe n'igihe. Oui, tu peux. Je ndakwizeye ko ushoboye kubikora, ahubwo nahawe rero ho kwizera ko ushoboye kubikora, kuko birashoboka, urabishoboye. Ni juste gusa bishika. Twese biratubako tugacika intege mu byo twifuza gukora, tukumva atamvi dufise yo kugira icyo dukose. Twese biratubako. Ntihagire umuntu akubesha ngo yama ari motive igihe cyose cyangwa yama determine ibihe byose. No, ahubwo gusa icyo tuhamana nuko turi mu bikorwa. Nuvuga yuko twifuje gukora imyaka myinshi, turiko turakora ku objectif yacu. Niyo mpamvu every day iyo tuvyose mu gatondo tubwira ati Mana urakoze, nuhabwa ishimwe kubera ko iyo ngiye ni mu ntumbero yanje. C'est ça. Ni mpamvu tudacika intege, umva turagwa tukavyuka. Nimba ubuzima bwo dukubita inshuro 11 tutuvyuka inshuro 12, tukabwereka quelque ko turi déterminé kugira icyo dukoze ku bandi no kuri twe. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas vous? Je ndizera yuko uno munsi ushoboye kuhitamo ukavuga ati wow, nje ndafashe ingingo y'ibi nibi, uzobishikako. Bizotebame bizoba mu gihe udacisa intege, mu gihe utakaje kwizera, mu gihe utakaje confiance muri wewe, uzobishikako. Vyandike, gira intumbero y'ubuzima bwawe. Kwandika objectif zawe ni gutrasa orientation ku buzima bwawe.
kwandika objectif zawe ni kwiha confiance muri wewe. Kwandika objectif zawe ni nko kwasa urumuri ruzokwama rukumotiva, même si udashobora kuzura kurikirana zino video, mais ufise objectif yawe uno munsi nawe usanga wagiye muri ibintu biranka, ushobore kugasoma uvuga ati ejo kandi zovyuka mbandanye. C'est comme ça. Yari coach Elfie qui vous inspire. Peace.